umurwayi ntaramera neza ntumwegere yarahatswe kwicwa ubu rero si umuntu ari we wese amwegera. uyu n'umugore wanje mbuza kumwegera nkande. Ukagira ngo umutwe ntibari bawujanjaguye iyo ntaseruka ngira bari bagiye kumwotsa ngo bamurye. Imana ishimwe kutapfuye. None byagenze gute? Wa mugore ntiyashaka ko dukorana business ahubwo yashaka ubuzima bwanje. Aho yandangiye duhurira naragiye siho namusanze ahubwo nasanze abicaye nongeye kwisanga ndi ngaho mbona ibyabaye nana kimwe. Yo ahubwo mbega imodoka mbariza yemwe ko imodoka ari iki? Imodoka nayitoye nta kibazo yagize. Uvuze ngo niwe wamutabaye? Byagenze gute? Mutaba je ntari nikinza hano ndiko ndinywera agatabi nza mbona uwo mugore yinjiye hano mu karombero ngize gutya mbona inyuma y'abantu abantu bamukurikiye bamukubita urutiyo mu mutwe acaradadarika atarashika hasi nk'akanya nk'isase bari bamusamye baca bamuryamisha hasi aho botangwe ngo bahonde umutwe canda ko mindubu baca bariruka nyabayo bari babangutse yari nk'imisore nk'itanu ivyo bakoze vyose babikoze mu kanya isase. Burya rero mbonye ibibaye mvuga ati umugabo atinye ngo ntatinya mwinjiranye kuko nijeje nyene nari ndahari canda mwirukangana kwa muganga. Burya ntubone nako kaje watoye agatoye ubu nyene mu gitondo nyayembutse canda musaba nimero aca mwiwanyu rero niko kusha ndaba telefone. Ndagiye ncangaruka banze ndabarondera ico mufungura. Muvirizo umugabo wanje n'umunyabwenge ndamuzi. Hajya nagiye kugura ivyo kurya agiye kugira amatohoza. Mabuja urafise ubwoba ukurikiranye ivyo namubwiye amajambo namubwiye naho yo bakora muri documentation hajya harayandi matohoza yorondera teka agashaka. Ndabizi hajya agiye kuraba ko kajya karombero wamubwiye gahari kandi koko karahari ariko twarakoze ikosa twaribagiye gusiga ibindi bimenyetso vyerekana neza ko kijya ca twavuze cahabereye. Woshobora gukoresha umwanya nkakwereka ingene tumwemeza. Namahoro ariko ibintu biriko birancanga. Umugore wanje sindiko ndamwizera na gato. Ishoboka ko ari mitwari karanteka. Ahubwo reka tugende hajya ahantu wamubonye turabe yuko hasa nahabereye ikintu. Okay, tugende. Bosi madamu wawe arabakeneye icyo ababwira.
mfise ikibazo nshaka kunyishura. Umugore wawe bahazwe kumwica kandi usize aryamye mu bitaro ngo ugiye kurondera ivyo kurya. Vy'ukuri sheri, reaction yawe niyo nyene nta yindi. Nta nuko uhangayitse yuko abagomvye kunyica bashobora kugaruka bakandangiza, canke ugira impungenge z'uko umutwe wanje bakubise ibintu ntazi ushobora kugira ikibazo. Sheri, umutwe wawe nubwo wakomeretse naco kibaye ko wamaze kugera kwa muganga. Ivyo bagombye kukwica navyo humura mu kanya ndabimenya kuko sinicaye. Wene bikikuje hano? Je numvise yuko Ketagwari ngaha muri Gicumbi ncangirana nk'umugenzi sinogenda ntashitse ngo ndamugarukireko. Umugenzi? Ushobora kuzanze tukavugana? Ejo nahamvye umwana wanje nari mfise w'ikinege. Ndagusavye nurushaka kunyongereza umubabaro, witonde udatuma umubabaro wanje umpinduza gahunda. Twarumvikanye kuzoja kure muryango wanje. Kwe kwandanya kungenderereza. Uri mubi wa mugorewe. Uri mubi usumvye we bishetani. Ni wabudashaka rero ko nanje mba mubi. Uje kure muryango wanje. Kuva ryari ibitaro vyabaye umuryango wawe? Canke ibi bitaro warabiranguye bisigare vy'iwawe sinabimenye. Hari umuntu naje kuraba munzi wawe? Uvuga ko waje kuraba si umugore wanje? Jeneje kuraba umugwayi. Nyambure shaka ko tumuraba muvane ngaha umujane muri hopitale yiwawe nyamba hari yufise. Urashaka yuko tumubwira vyose? Nivyo ushaka? Urashaka ko tumubwira amenye ico dupfana je nawe? Umviriza. Hewe. Umugabo we aracari ngaha. Buragumye muri ico cumba. Uraza kuza umugabo wiwe niyamara kugenda. Mama Eva, kumwe n'umugabo wanje mutahora muhuza.
ubwo ntimuvuye kunciye inyuma ngo mundire imiti muganga yanyandikiye. Mu vyago n'abatahora bahuza barahuza nyakwe. Mbega ubona tutagiye hamwe umwasi yagomba guhitana. None yuko yoduca mu ryahumye. Aha, okay. Reka ngende iyo naringiye ndasaba ukamukanya. Ewe telefone yawe yibagire ngaha. We Mayeri, ubigejeje? Vyase ngo ndamusamaza umwanya munini. Ubu tuvugana araje. Oh, wahageze. Okay. Cunyarusa rero. Ucuza twimvira ibikurikira. Ucunge nimuhure guhagira ico yikeka. Keti, ndi mu kiganiro c'umwana wanje. Burya naje ngaha kubera wewe. Nyarukiriza rero utubwire uko bimeze kugira turabe ko ari cyo tugufasha. Nizeye ko ari wowe Keti. Ndi hano kubwa mama Yvette. Kubera we nivyakunze ko ashobora kwashika. Yagerageje no kumbwira ko ufise ibibazo. Nanje ndi hano agira benganirire ndabicu nagufasha. Mama Yves, imuhoreye nibiki? Ubu rero nakuganirije ibibazo vyanje kugira ubwire uwo ari we wese. Umviriza Keti, uwo mugore n'umugenzi wanje cyane. We ntugire ubwoba. Umunyarusaku ntatwarira hejuru. Oya, uwo ndamwizeye. We mubisa amabanga yawe yose. Kandi umwugurukire neza. Ndazi yuko ataza kubura ica gufasha. We mwizere nkuko nanje namwizeye. Ubanze urabe. Uko yakubwiye nitwa Keti. Nanje nitwa Nera. Hama rero Nera, nivyo ntiyakubesha. Ndafise ibibazo pe. Mukeba wanje tubana mu nzu. Ubu mbona ubu mugabo wanje ari we yitaho be n'umwana wiwe kurusha jewe. Kantore, nzanira umwana turamukanye imbere yuko nja ku kazi. Vyukuri birambabaza, biranja bikambabaza, nabutse uko ndabigenza. Aho niho nkeneye impanuro. Birumvikana kandi nivyoroshe. Mama Yvette yarambwiye ko nje na mukeba wawe. Ariko nubwo vyo gusaba inguvu, ngiye ndaguhe nimero y'umuntu uzo telefone, naho uzomusaba ko mugukurira ku isi, azoye gufasha vyoroshe.
reka gufite nawe mugore we. Ubaza yuko ibibazo ufise biruta ivyo mfise. Ukimpamagara naciye mbwira Nera kugira ngo duhurire ngaha tugire ico dupanze. Nifuza yuko aho ntari azohambera. Gira ningoga rero tubwire tureke gutumwanya. Wihangane kandi wakoze kuza kumfasha. Banza umbwire umugabo wanje ko yakwikebukanije wanyumvira yamvuze kwiki. Numva nkeneye kumenya ico ariko aranyimvirako canke ico ariko arapanga. Yakubwiye gute? Wapi nta birenze yambwiye, ahubwo ariko aransaba yuko noguma hano ngo ndakugwaze, ariko namubwiye ko ngandariye umwana wanje kandi yabitahuye. Biratangaje kugusaba ivyo bintu n'ingene yora kuzira atanashaka ko nsangira nawe. Ivyo ntaco bitwaye, ahubwo tubwire bimeze gute? Byose bitangura umwana yukuja kwicuja mwana. Jewe naco ntakoze, ariko Kantore ni buri gihe niwe yamatsinda. Nimba ari uko iwabo baroga, nimba afise imana abandi badafise, nta na rimwe nigera mpanga ikintu kuri we ngo gicemwe. Niyumviriye guhunga ngo nje kure, ariko na passport nari nagendanye. Niko kuca niga umutwe wo kwigwaza kugira ngo nze ngaha mu bitaro. Benda rindiriyeho nongere niga ubundi buryo bwo kwisigura. Niko kuca mbeshe yuko bagomvye kunyica. Umutipa ari hano niwe yafashije kino kinyoma. Mbere n'ubu ari kongeramwe ibimenyetso aho twita yuko habereye ico caha. Kugira ngo nibagenda kuharaba basanga ibimenyetso barushirizaho kwizera ikinyoma canje. Umupango wanje ndazoracamo. Bisa nkaho yamaze kwizera yuko hari umwicanye agomba kumwicira abagore biwe babiri. Mahere, nizere ko vyose wabitunganije neza. Mabuja, ntuzije ko naraza ku kabagende. Nacenja mu butike. Shangura kano karangi. Ubu vyose nabitunganije. Nubwo yoba documentation, aho bica nikanda. Wabikoze neza cyane. Turindire rero ngaho hanze ivyo tuko turavugana. Keti, urashaka kwicara kikuvako ugasubira mu rugo rwawe namuke bakakuvira mu buzima? Oya Jesse nkine gusubira mu mipango y'ubwicanyi. Kantore n'ukuri niyibere afise imana imurinda. Narabonye ko ntushobora guhangana nawe. Ahubwo mwebwe ni mumfashe ingene nova muri no migozi nitayemo umugabo wanje asubira ngirira icizere. Nyine umugozi nashaka gukuramo ivyo kwicara navyo nakubwiye. Kwino ncuro Kantore ategeza kubaho ndetse n'umwana wiwe. Ahubwo Kantore katumugira umunyavyaha nawe tukugira umwere. Nyine Kantore turamugira umunyavyaha nawe tukugira umwere. Umugabo wawe bizotuma kwizera hama Kantore amwirukane. Nyuma yo kumwirukana uzosigara utonye mu rugo rwawe. Ivyo bishoboka bite? Erega kubivuga biroroshe, ariko kubishira mu ngiro nivyo nariko ndabona neza. Reka nkwereke telefone y'abatibe bamwe barunka kwica Kantore.